bakunzi w'ikiganiro cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu cete Yakobo yandikiye ishengero igice ca mbere umurongo wa 16. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 16 handitse ngo ntimuzimire Benedata nkunda. Mukundwa uri kurankurikira uri wenyene, ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntimuzimire Benedata nkunda. Ibi vyandikiwe Benedata. Benedata bavuga amaze gukizwa. Ibi vyandikiwe amaze kwizera umwami Yesu. Bitwereka yuko umaze gukizwa ashobora kuzimira. Nkundira wakirira ijambo mpwemu yaragufashe wiyubare muri iki gihe. Hari inyigisho nyinshi cyane zizimiza Benedata. Hamwe ugira ubwoba ukabona umuntu yitwa ko akijijwe ameze nabi gusumbya udakijijwe. Kubera iki ko batatahuye imburi iri jambo rituburira ntimuzimire Benedata nkunda. Ntimuzimire, ntuzimire. Kimwe muzo bigufasha no kuguma mu ijambo ry'Imana. Hari abazimira mu ijambo ry'Imana ko badasaba barera, kuko badasano babarizwa, ko bavuga ngo ntaho nkishaka kuja gusengera, abantu bose nabeshi, abantu bose nabarondera inyungu zabo, nabarondera inda zabo. Mukundwa, urakeneye ahantu ureregwa, urakeneye umuntu agufasha, urakeneye abantu bakuze bagufasha ugakurira ku ijambo ry'Imana, mu muco w'ijambo ry'Imana, mu kurongorwa na mpwemu yera no gusenga. Imana igufashe rero, Imana igushoboze, ntuzimire mwene data nkunda. Usabe uje imbere y'Imana ubaze mpwemu yera uti mbega narazimiye. Ubaze urabe ibintu ukora ko bijanye n'ijambo ry'Imana. Kumbura ashaka kutazi ijambo ry'Imana, uhanuze abandi bantu bakuze b'abantu b'Imana uti ubona bimeze gute. Ubegera uraba umuntu wa wizigiye akijijwe vy'ukuri, atari umuntu yicara anegura abandi, atuka abandi, avuga nabi vy'Imana. Imana iguhezagire, igushoboze, ntuzimire mwene data nkunda. Urakoze kudutega yombi. Umwami akurabe ryiza, akumurikishize mu nyonga hiwe. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa.